Hello guys, ngira nabereke ingene tugira l'autre muri rya bote bita Bebeno ihaye ikorerwa muri Telegram. Okay, tutatevye rero turinjira turaca ku link turaraba aho iri hano hanyuma twinjire. Okay, tumaze kwinjira kuri Telegram hanyuma twemeza hano kuri start now. Tukarindira tukinjira neza. Turarindira tukinjira. Okay, tugeze hano rero ni ukuvuga amasaha 28 yamaze gukwira. Tuca twemeza hano handitse claim profits. Okay, tuca tuhemeza hama twemeza hano kuri confirm. Okay, ndibaza mwayibonye. Mining rege subi mining amaka masaha 28 ndibaza twese turayibona, kandi ugira l'autre maka masaha 28 aheze. Twese ndibaza turayibona. Hanyuma rero no kuvuga ku isaha igirize 6:36 ku isaha ronga Bebeno 636 ku isaha. Okay, kino rero cyo dukora cha twemeza hano kuri mi kugira tugere l'autre hano twese ndibaza turabona, hanyuma tuze swapping. Cha tuza hano handitse bebe USDT, aha ndibaza twese turahabona. Tuhemeze hama aha uko murashobora kuvyandika mu majambo bizusanga ufise hano haruguru sino biza kugira umuntu yihute. Twemeza hano kuri all, ndibaza twese turahabona hano. Tuhemeza wabonye duce dufita ni $1.52. Twemeza hano kuri confirm, ndibaza twese turahabona. Okay, ikintu rero kizoba gisigaye tayari redemption successful. No kuvuga rero ikintu rero gisigaye ni gutora address. Kumvyo urashobora gutora address muri Binance cyangwa muri OKX cyangwa mu yindi wallet yari yose. Okay, rege turayitora muri Binance. Tugenda muri Binance. Emeze hano ndibaza abasanzwe babimenyereye ibyo gutora gutanga address, ndibaza ngira bose basanzwe babizi. Duconda hano add facts hanyuma twemeza hano on chain deposit. Hanyuma tukemeza hano USDT. Hanyuma tuza dutora no network ya BNB Smart Chain BP20. Dusonda hanyuma duce dukopia ino wallet address. Ndibaza ibi nka twese twabimenyereye. Hanyuma duce tugenda duce dusubira ino muri Telegram. Dusubira muri Telegram kuri ya bot bita Bebeno. Tukarindira tukinjira neza, hanyuma guca twemeza ino kuri mi, hanyuma guca twemeza hano kuri withdraw. Tubaza twese turahabona. Guca twemeza kubera jewe wallet nsanzwe narayisizemwo yize hano baba kopiya ya wallet niyo yikorera je nsanzwe narayisizemwo.
hanyuma duce dushiramwo amafaranga aya niyo duce tubikuza, duca twemeza hano, duca dufyonda hano kuri all kugira zijemwo zose izi mubona hano. Ugomvye urazandikamwo ngaha canke ukemeza hano kuri all. Hama duca dushiramwo security password hano, duca tuyishiramwo. Hanyuma duhejeje kuyishiramwo duca twemeza hano kuri confirm, ndibaza twese turahabona, duca tuhemeza. Withdrawal success, ndibaza twese twayibonye, ni ukuvuga ibintu bigenze neza. Ikintu rero duca dukora, duca turindira tugende muri Binance tuyarabe, ariko araprocessinga. Ndibaza twese turayibona, ariko araprocessinga. Aha mu mwanya mutoya azoba ahageze bitarinze n'umunota, ndibaza aha turayibona. Aha mu mwanya bitarinze n'umunota azoba amaze gushika neza. Turarindira, turarindira umwanya mutoyi. Murabona yuko akiriko araza, atarashika neza. Murabona ariko aracariko araprocessinga. Turarindira. Tayari yamaze gushika neza, murabona yuko yamaze kuba complete. Murabona yuko aza yamaze gushika neza, yamaze kuba completed. Okay, nuko rero bigenda. Hama abagomba ino link murayisanga munsi ya video, ndayishiramwo. Ni ukuvuga ugomba kugira ushaka yuko rero speed inyaruka, uragira depot y'amadolari 3. Hama nongere bamenyeshe yuko abakeneye ayo madolari bashobora kugira depot y'amadolari 3, je ndayatanga mu gihe unyandikiye. Uransanga mu butumwa ukanyandikira.